ndakubwire umusore azogutera inda mwigana mu y'icumi canke mu y'umunani amaguru atangure kuvyimba nk'urwaye kabogaboga intambara yarahagaze batangure kuguha ubuyi binanirana atatangura kukubwira ati byari byo byose niwamubwira ati mfise umwana toya bari baravuze ko we watakaye hariho akagorori watakaye niko azokubari. Amen amen amen. Azotangura kukubwira uko acavaha mu ruziba mwahora mwigana mu Kanyosha mwahora muzanana acaza kwiga Inyanza niwa telefona yungururize mu mabanda ave mu mabandi Makamba uzosanuka ari mu Rutana. Noneho wa musore ntuzoba wayitwaye umbere rero akabi na kabo yibi narayenda kabonye mu Rumonge kwa kabiri nari mu Rumonge tugomba dusenga Imana kwa kabiri nari mu Rumonge aho nabonye umuntu w'umugabo je nabyumvise nk'igihuha ngo nuwo munyamaboko ngo yabyariye mu Kabeze ngo ari umuntu w'umugabo yari mu Rumonge. Je rero twarakoranye mu isengero rya Fekabu ari umusore ndi umusore tuvuga ubutumwa yari umuce nama mu isengero rya Fekabu ahantu mu Mitondo hari inyuma y'ikamba. Umbere rero byabaye yasize ataye umugore bagiraniye mariage aza muri Tanzania ngo agiye guca amahera biragahera acaragenda agezeyo umwaka wa mbere umwaka ugira kabiri acarongora umukobwa mu Tanzania pakundi tubona kuva ngaho kaza kubikorera mu Kanyosha bizomenyekana. Umbere yose ntibyatevye bimaze gusika wa mugore atwara inda yamera imaze gusika mu mezi 5 aramuta agaruka mu Burundi. Wa mugore atahuragiye ati jewe ndigiriye amaze kugenda tugomba dusenga Imana amaze kugenda ageze mu Burundi wabo asikiye umugore wa kera ati nukuri yo madamu mbabarire naho nagutaye abadamu nabo barorosha ego me mugabo wanje utugo harabongeka. Ntibyatevye gatoya wa mugore wo muri Tanzania ati ubu rero yayizigi ngoma ndayimutransfere nk'amayinite pa munde ukwezi kwa gatandatu abasenzi barasenga birananirana yo birananirana muba musengera na mutoyi wanze yarimwo n'umwarimu mu isengero rya Fekabu arasenga barahurirwa bagiye kwa dogiteri mu Rumonge ngo apime ati hari umwana w'umukobwa bazibururi barapima ati hari umwana w'umukobwa niho bamumanukana Bujumbura barapima abadogiteri barahurirwa bazana mu kinama gusenga mu masengesho aho bamutwaye tikuraho asubiye mu Rumonge haza uwundi mudamu arasenga Imana iramubwira ati ndakubwira ati byari byo byose babwire ko hari umwana w'umukobwa kandi agomba vuke amezi 9 carasika ayo mezi amaze gukwira umviriza intonto n'umubabaro byabaye ibise biraza ututera ibise umve haleluya. Imbi byabaye mwabakobwa ibyo tubabwira umenga ntimwumva se muri yubara banamagera aba bameze nk'inzembe z'amasora 3 se murasenga Imana. Umve murazi cyabaye ntibyatevye wa mugabo ibise biraza batwara mu Rumonge birananirana baca badugana Bururi baropera bamaze kopera iyumvire rero gukura umwana hatagira igitereko barabatura umwana w'ibiro 3 n'inusu baca basira mu ntuzeye batwara mu irerero. Wa mugabo barasona uyo munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu indwi irahera ku munsi wa gatatu abaracikanye. Haleluya. Muba muhamvye narimwo tugeze ku kaburi tugeze kuka urambabari tugeze ku kaburi amarira yarahari abarira ya umupastori wiwe biranka kavuga biranka buri cavuga ati none mvuga ndamubwira muzehe nimbura umunyabwoba ntagenda rivuga ndababwire nimbura muremure uri mugufi aha barakumanura haje nibaheze kumucana haje tibaheze kumuzana haje basize kwibeni yivu ereka nawe bazokuzana. Wa mukobwa reka gushyira ko karanga muntu niki gihe nyene bisaba ko abakobwa muza mu mpemu mugasenga Imana apana kumubona yinziranye ibitabo byose ngo nuko aririmba muri konseye nabonye hari imisore bazi guhibongoza ndagusima. Yes umbiriza tugomba dusenga Imana tugomba dusenga Imana naho yoza n'ibitabo byose akazana okobo